kino no kugaragaza kimwe mu byo tumaze iminsi tubamenyesha by'igiteramo cyitiriwe ayayaya. Ico giteramo kikazoremeshwa n'uyu mugabo mubona hano. Hanyuma mu byo twateguye bimwe mwarabibonye mwarabyumvise, harimo n'ibyo abantu badusabye muri rusange twagiriye ko. So kugira ngo mu bibazo muza kubaza, reka hariho bimwe ngira ngire ko nishura kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Ababajije igituma zokora wenyene no kubera abantu babidusabye ko yokora umwanya ukwiriye, ntibadusondeke. Twarabyumvise, tuzobikorerako. Hakaba n'ikibazo cyo urabona kugere turiko turihutana kugira ngo ntibwire tutarataha, ko twese turazi ingene bigenda iyo bwije utarataha utazi ingene byava bigenda. Ego, ico nibaza ko kiri mu bibazo mwava mubaza muze kugikuramo kugira ngo twihute cyane. Hanyuma ico giteramo mbere nk'ubasubiriramwo, ni igiteramo kizobera kuri Source du Nil itariki 7 z'ukwezi kw'indwi ni kuri wa Mungu. Kikazotangura neza na neza isaha 12 z'umugoroba, ariko abantu tukazotangura kubakira kuva isaha 8. Tuzotangura kwakira kuva isaha 8 kubera ko abamaze kugura amatike tugomba kugabanya imirongo. Utunenge twibonekeje duto mu cyo twaheruka gukora mu mwaka wa 2019 turiko turabikosora. Hanyuma ikiyongereye ko nk'uko babizi nta musunikano uzotonda asanga abandi bamaze gushika no kurindira nabo agashikirwa. Kugira ngo dusikane, tuzoba turi kumwe na Finbank kirabidufashamo kuva mu ntango. Mwarabonye ko ariyo kirabidufashamo kugira ngo bigende neza, ibisubire kuba nka bya bindi tumenyereye abandi bose bakora. Hama tugasaba abantu cane, kuko azoba ari wenyene abaguze amatike no kuza kare. Plus bazoza kare, plus tuzotangura kare. Plus bazoteba, plus tuzosanga dutevye bitatuvuyeko, kuko ntawe utambaye irorera. Hanyuma ikindi kintu gisumba byose nuko ni igiteramo tumaze guprometamwo ibintu bibiri nyamukuru. Kudosubira gusubira inyuma tukabatwara muri bya bihe bya kera mwakunda ngira araza kuvyivugira. Mugabe ico nzi coco nuko igihe tubibaza nawe yarabibona ko abantu babinyotewe. Hanyuma ikindi naco nuko muri programme dufise ari programme nziza cyane irimo gusenga, utazi guhimbaza no kukanyukura. Agogo kukanyukura rero niko dushimikira ku bundi, ibintu bifashe, ibintu binyerera mu bisige muhira kugira ngo twambare ibintu bizodufasha gutamba. Ikindi nongera ko nuko abantu bose bafise ingendeshwa bazozana parking intérieur iri réservé ku basponsor wacu bose muri rusange, ariko n'abandi batazogirirwa ubwo buryo bwo kugira parking intérieur tubamenyeshe yuko hazoba hakingiwe neza. Biri mu bintu twashimikiye ko, kuko dushaka umutekano no ku bantu baje kudushigikira. So sinumva yuko hari ikindi naba nibagiye, ibindi ndabirindiriye mu bibazo byanyu. Reka maze ndamubahe ababwire mwiriwe canke mwaramutse, mumve n'ijwi ko ari rwiwe. Hari igihe mushobora kubona umuntu mukagira ngo ni umusozi, ntabwo ari we, ariko nibaza ko niyavuga muza kubyumva.
ndagira mushitse mwiriwe neza nshuti zanjye bira twebwe turabivugana na madamu ukuntu biri biryoshe kubona mugabo mutabiri bitera ko kubona ibintu nk'ibi kubera aho tutaziranye ngaha ni bake cyane kandi tutaziranye iyo mvuze tutaziranye no kuvuga imyaka hanyuma rero urazi yuko ikibano burya kirakengeretse ariko kubona akeye nk'iyi ya bene wanyu iwanyu muhira atari mu mahanga ahantu wakuriye wavukiye ndabifurije kuzokumva ibintu nk'ibi umunsi umwe twabaye shoke mu buryo bwiza sinzi kari bakivuga mu gifaransa ému twabaye surpris agréablement hanyuma kandi twatanguye no kubyumva bitarashika ko ariko bimeze mu kirere ariko kubibona mu maso mu yandi ni ikintu gikomeye hamwe kendi nashaka kuvuga nuko ibintu byose birashobora kuba byanditse ko Dudu cyangwa byanditse ko nawe creative ariko murabizi neza ko ata muntu yigira ntitwicaye ngaha kubera turi speciale twicaye ngaha kubera ari ituru yacu gusa umwe wese nawe afite ituru yiwe nta kintu na kimwe nk'iki gishobora kuba abantu batabigiyemo rero twashaka kubashimira rwose mu bihe nk'ibi byo gutaha aya masaha nk'uko tubyumva ko bigoye ariko mukaba muri ngaha mutabuze n'ikindi mwariko murakora muri abantu bari busy biragaragara ariko muri hano so I really appreciate je na madamu wacu vraiment twaguye mu gahunda mu buryo bwiza ukuri Imana ibahezagire cyane kandi nizere ko ibi bintu turiko turabona bizohava biba extension yo turiko turindiriye dimanche twamye tuvuga turiko turamanuka twamye tuvuga ukuntu igihugu cacu ari ciza bitubabaza kutahaba uko twabishaka ariko kuza ugasanga abantu bawe baracakwibuka ukuri ibyo byamaze ko cyane umutima murakoze cyane urakoze si Dudu wenyine ngira murabona n'iki kibanza turimo nagira mbwire ngo abacinjiye mu ijya mbere nkanjye tumanika amaboko ariko nsanzwe umenga turi twese nagira mpe yeni bamwita Mutama yeni kibanza ega nawe ubu munsi ufise abashitsi sibyo ufise abashitsi nawe ubakire ego mwiriwe mwese ufise amajambo abiri ijambo rya mbere nk'uko bivuze no kubakira iri jambo ni iry'ugushima nkashimira Imana nkaca nshimira n'umuririmbyi rero hano muri Green Garden turabakiranye iteka n'urukundo mwumve ko mwisanzuye turabakiriye na madamu ga nawe nyene nuko biratabikunda nawe yoba bicafu mugabo turabakiriye turanezerewe tukivyumva yuko umuririmbyi azoza manaje aranshikiriye turaganira mbaza ati none n'igiki mwodufasha ahubwo nimuze konseri yajya arakira abantu 5,000 5,000 personnes zirabakira rero mugabo ntaco ikindi gihe tuzobitegura neza hanyuma turayaga turaca hirya no hino ivyo twashitseko n'ibi mubona vyohabera tutarinze gufata amaprocedure maremare rero turabakiriye natwe turi abantu bashikiriye ubwashimana kandi bakunda Imana
rero kubona muri ngaha mwumve ko muri mu rugo rw'abana b'Imana, nico gituma twabahaye ati nisanzure mwumve ko muguwe neza. Ikindi gihe naho cy'ukuri tugize umugisha kandi nawe duteye umugisha, niho muri ivyo wa mbere yinjiye ngaha niho muri ivyo wa mbere twakiriye ngaha. Yego hari abandi bateguye mu minsi bazovyumva, mugabo niho muri ivyo wa mbere vy'ukuri yinjiye ngaha twakiriye ngaha, nawe turamushimiye nawe. Hanyuma natwe turatuvuga tuti Imana yatwibutse mu gihugu, ibihe nk'ibi vy'Imana konsera nk'izi tuzironka gake kabaho. Iyo tuzironse rero no kuziprofita niko bivuga, nimba ari umwanya wose kubana n'umuririmbyi, umwanya wose kubana muri konsera kuva au début jusqu'à la fin, nibaza yuko turi kumwe namwe kandi tubashigikira. Bisigaye turabashimiye ko mwiyumviriye kuza mukiyumvira guhimbura imitima ya benshi aha mu Burundi. Yego bisigaye Imana ibahezagire. Karibu kandi hariho abavuze ngo ni heza, mwakoze muraza aho kuhaza haraza umwe wese tumwakire tuyage. Uyama ngaha abafise ibirare yicaye hari inyuma, ndaza zobakira neza. Murakoze, Imana ibahezagire. Twabikoze twiyumviriye abantu, twabikoze twiyumviriye uburyo. Murabona namwe aho uburyo bugeze n'ico bumara. Ibi bintu bitwara uburyo bwinshi gose. Rero twarashoboye gushiraho tike ya 10,000 tuyihereza iminsi 10, kwari kugira ngo babandi bose uburyo bugora na jewe ndimo. Je nayiguze tike ya 10 kandi ku munsi wa nyuma. Abandi nkaje baraziguze n'ukuri. Abataronse umwanya wo kuzigura n'ukuri batwihanganire, kandi turashaka kubana kumwe nabo. Basi bazopfuma baza agenda zibaririmbira, ega na agenda zizi nuko nyene tudaribongereza agenda zizi jenzo bagira kandi kano ga freestyle hanze uko zo turi kumwe hanze, bazi turirimbane hanze tu kintu nta kundi kuntu mfisingira nayi nagerageje. Twavuye kuri 10 tuja kuri 30, abanyene ubu tugeze kuri 50 kugira ngo babandi nabo ntitubibagire. Nukuri nico novuga. Hanyuma kandi kajyango nako nyene bazozije nabo hanze dukora ko ga freestyle kandi bizoryoha. Usanga dusumije no kuryoherwa bari ndani, nuko nyene tutarabipima, ariko twabipima bizoba bitese. Je bakinija akanya gato ndagira nsabe gato abantu baje bava i Nairobi bari muri team ya Dudu bazoririmba hafi mu madamu wa Dudu ko nawe nyene umutumire uga kuri stage ntiyemerewe kujayo, zoba twicaranye handi hari bamfashe bahaguruke. Abatumikira ndi bababwire Emery nao natoka kule wala Emery please. Murabona ingene bangana. Iyi niyo band yose tuzokorana nayo, kandi urabona ko baje bashajije. Angire ko ndabapresent Emery, music director. Yes. Tumwita Shadu, papa na akaba ari vocal hadise niwe ajejwe amajwi no kuririmba n'abaririmbyi bacu. Hanyuma hari Jessiel ariko tumwita Jessie Rombater wacu, akaba kandi ari Umukenya, umushitsi muhire. Abantu baza ahantu hari umukeke n'umugari ni ikintu kimuzanye mu bintu bimuzanye, hajeje kumuza arakeneye kubona umukeke, ntabwo mudufashe muturangire. Hanyuma Madame Joyce, Padi, abose n'abarundi, Lorenzo kandi n'abaririmbyi, Joyce na Padi n'abaririmbyi na Lorenzo n'umuririmbyi. Hanyuma agacaza ujya mushinga nawe mbona hariya ava mu gihugu ca Kenya, nawe nyene Umukenya, yitwa Masupo, tumwita Masupo umugitariste ateye ubwo akomeye. Hanyuma hagaza basista wacu hariya yitwa Moses,
antuka neza yuko ntabwo bafise kuri abo bagabo muzobona ndabizeye kandi neza yuko twakoze akazi keza ndashaka kugira ko umugabo presente voilà twayiteguye le 7 hari ikindi giteramo cha gospel canke agira ndamenyeshe yuko ahubwo tubabaye kubona hari ikindi kimwe gusa je nari nifuza kuba byinshi reka tuvuga Imana hano bibaye bivuga Imana bikaba byinshi ntibyigera bikwira reka dushaka yuko biba nubwo byo bijana bivuga Imana birahagije byari kuba bitewe ubwo biyo bahari ikindi kintu kijanye n'ibindi bintu nawe ubundi ari gospel kabisa n'undi uba ariko arabitegura agomba kubishyira dimanche na nyene ni karibu nibaza ko ni byiza yuko dukora twese na harmony iyo turi abakozi batandukanye tugakorera umuboss umwe amadepartement yacu ashobora kuba atandukanye ariko uwo duserva ari umwe ntacyo bitwaye sivyo hanyuma ica yabajije ica one man show sivyo igituma azo ubuhinga strategy muri bakenya bagira one man show kino ati ico mwashizeho kugira ngo bishobore kugenda neza ari ikintu kitamenyerewe akiramata okay irya one man show nkuko babyita ni concept yavutse cyane kubera demande y'abantu ubundi gukumira abandi muri concert sino kubakumira abanashaka kudakorana n'abandi muri concert muri siko tubibona siko tubyizeye ariko abantu basabye ikintu kandi ari gukora serva nta show office ndabaza kandi ko kenshi abartiste tugira iyo ngorane yo kutumviriza public icyo kiravuga icyo rero je na equipe yanjye dusa n'abantu bariko baragaragaza kubyihana ntushobora kuguma utavugira muri langaje abantu bumva icyo ni icambere hanyuma sinibaza ko hariyo strategie yindi runaka ihari kuko ibyo ntitureka kubikora kubera tutabishoboye niko twakuze mu bikorane sibyo gashadu twakuze dukora amasaha 5 igikorane urongoye wewe wenyine atawundi muntu wagufashije cyangwa veye overnight amasaha 8 abantu benshi bari ngaha barabizi si ibintu bishasha rero ntitureka kubikora kubera tutabishoboye tureka kubikora kubera hari abandi mu mubiri wa Kristo hari abandi ariko tumaze kubikora rimwe tukabona abantu ntabyo bashaka tubireka tugasubira ku byo twahora dukora kandi dusanzwe tunashoboye sinaza ko rero strategie runaka iri particulier n'ibintu biri muri capacité yacu indirimbo zirahari ingufu zirahari ubushake burahari ariko hariho na intention yo guha abandi basanzwe bariko barakora igikorwa c'Imana urumva kuva iyo hanze ukaza ugashika mu Burundi hanyuma abantu bose ugacubikata ugacubikawusha ntabwo bisa neza gukonsidera abandi ni byiza ariko à un certain moment il faut no gukonsidera na public icyo kiravuga rero abantu barababaye cyane muri 2019 twatangiye dutevye hanyuma kandi hari ikindi kintu mutazi nuko stage igiye ko abantu benshi igira ingorane nyinshi technique muri uko abari bahari uko twamaze nka 40 minutes turaduga kuri stage kuko nta kintu na kimwe cyariko kiravuga rero ubu twashatse kumvira icyo public kiravuga hama no kugerageza kubigira byiza nta yindi strategie nimwe hari nta bundi bwenge buri inyuma amakuki kujanye na band naco babajije ni sinaza ko ari ikibazo kinini cyo kureba ko kubera niyo band tuba dukorana ntibivugiriza umu artiste umwe
nuvuga gute iyo umuntu atetse ico kurya runaka uyu munsi agiteka n'ama ingredient atandukanye hanyuma iyo asubiye guteka ikindi akagiteka n'ama ingredient atandukanye nta si ukuvuga ngo bajya barananiwe hanyuma baniwe barabarusha canke uku oya ni igihe ni saison nico uriko uratanga nico uriko uravuga ni message ushaka gutanga biva ku bintu byinshi. Nibaza ko n'ikibazo cya kabiri cakere bacishuye bacishuriyemo ni ukuvuga ko ibirungo bikora umuceri atari byo biteka ibiharage. co bishuri icambere ciwe icambere cyo cari kwinjira no kuri kwinjira nibaza ko twakivutse twakinoganjije ahubwo ku bajournaliste niho nshaka munahure neza kugira ngo twumvikane sibyo mwayibonye kenshi ibiteramo nka bijya bikorerwa recording hanyuma ejo tukabisangiza abandi batari no mu kibanza. Alors kubwo gutinya kuronka amasanamu mabi aja on YouTube kare nico gituma twama dusaba abantu abajournaliste uko nyene mumeze ku maliste muzoba mufise uburenganzira bwo kuza gukaveringa concert ariko kukijanye no gufata amasanamu n'amajwi ndashaka mucumbirize neza ahantu haraza kuba akantu ngomba gushimikira ko kuko ejo sinshaka ko tubipfa ku kintu kijanye no gufata amasanamu n'amajwi nagomba ndabasabe mureke ekipi yacu twashizeho ibidufashemo je ndabapromese yuko concert iheze nzoba ndabahaye highlight ya concert ariko mudufashe ama image amwe ataryoshe y'igiteramo aba yafashwe hajya ahantu mudufashe rega ubu n'Uburundi turiko turavandabasha iki ni igihugu cacu aba ni bene wacu turiko turadandaza nico gituma nibaza yuko twotira attention ku ma image yose dushira on social medias kuko aho hiyo hariho abantu bariko baradupima ku munzana so kugira ngo natwe tubikonturne reka dutange ikintu kizima si uko twanse ko mutabishoboye si uko twanse ko mutabizi mugabo ni ukugira ngo twebwe na mwebwe ejo ntituze twandagare hanze ngo hari umuntu atanga ama image mabi cyangwa ibintu byari bipanze nabi mudufashe abajournaliste ku maliste yanyu muza umuseliste mwinjirirako ariko mudufashe encore une fois ntihagire umuntu afata amasanamu muri kijya kibanza dufise equipe technique sinzi ko hari abantu mwabonye baje bari muri iriya bus bose ni equipe technique ijanye n'amasanamu nzoba amasanamu meza ilistra concert yose hanyuma ibyo mwabonye namwe mushobore kubyongeramo mugabo mudufashe amasanamu muyaturekere abaritwe cyafata barakoze ashana hano nta bantu basoma Bibiliya rega n'igiharuro kivuga umugisha reka dukomeze twiyatura ko umugisha umugisha ugeretse ku wundi mugisha hanyuma namwe ndabature ku wundi mugisha mwe muzoza rosetse mwe muvyumva gose kumenya ni muri ko murakira niba atagusantire kama murapokea hamwe muri babwe namwe nakeneye umugisha nico nakindi mabutura ngo aronge ngo none niyo bari tariki y'umuhamuro oya ni tariki iri muri Bibiliya ntayo twiremeye ariko twayihisemo kugira ngo itubere ikintu kizima kandi mari dufashije azokoma muri rosette kandi hamari dimanche Imana ishimwe cyane ngarutse ku kibazo ariko urabaza cyane message nzanye
ni celebration y'ibikorwa Imana yakoze iyo myaka 5 yose muri izi ndirimbo shasha zose zabaye. Nje gushima Imana hamwe n'abandi, hanyuma nje gucelebra, nje no kuraba burya iyo turi imbere ukaraba mu bantu urashobora kubona izo ndirimbo icyo zakoze mu Rwanda. Iyo biravye rero biguta musubira muri studio iravuna. Uyu mugabo arabizi no waragwaye kubera ibintu tumaze mu minsi, ariko iyo bibonye ukabona ibyo abantu bariko barareponda, ukabona ukuntu abantu bamerewe, ukabona experience bagize n'izo ndirimbo, uca ushaka gusubira muri studio. Twebwe rero kuri twebwe concert ni nk'impera y'igikorwa kirekire twakoze, kuko kiza kutwereka yuko tutahamaze ubusa, tutakoze ubusa. Iyo turavye mu maso y'abantu tukabona umunezero, tukabona expression, tukabona intaye, tukabona gusimba, tukabona kwirukanka, abantu baryama hasi, abandi biruka, abandi basimba, abandi bavuga uti dusubire kandi twama twabivuyemo tubivamo ku mwaka ku mwaka, ariko iyo tuje tukabona ibyabaye ca dusubirayo kandi. Rero nta message nini nzanye yindi, ahubwo nje muri celebration, tuje muri celebration twizera ko Imana yakoze ibikomeye, hama kandi twizera ko izobana gukora ibikomeye. Akaba ariyo mpamvu kandi ngomba mvuga kibico kintu ca partenaire, kuko igikorwa c'Imana ntigikorwa n'umuntu umwe. Voilà.